Cuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 12 mu Kakaro uyu mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanguje icese isekeza ryo kuzibira ibinogonogo mu mabarabara yo mu Burundi. Ibikorwa vyatanguriye muri zone ya Musaga, komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yamesheje ko igisata c'amabarabara gifise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu, acahamagarira abarundi kubungabunga bene izo nyubakwa rusangi no kubumbatira amahoro n'umutekano vy'igihugu. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cuno musi aho tugaruka no kubindi bikorwa Sebarundi yaranguye muri iyo misi heze mu bisata bitandukanye. Ibirori byo kugurura icese isekeza ryo kuzibira ibinogonogo mu mabarabara yo mu gihugu cose bikaba rero vyabereye kwibarabara ry'igihugu nimero 7 muri zone ya Musaga mu gisagara ca Bujumbura, birongowe na Kizigenza Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo inyubako rusangi n'ibikorwa vya leta. Umukuru w'ikigo ca leta kijejwe amabarabara mu Burundi akaba yavuze ko igice ca mbere c'ivyo bikorwa kizokorwa mu mabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura n'ayagihuza n'umugwa mukuru wa politike Igitega. Turi mu mico twokwita faze ya mbere. Iyo faze ya mbere nababwiye ko dufise amatoni ashika amajana 388 y'ikaburimbi azodufasha guhoma hafi imetero kare uburinganire bushika 1052. Ivyo bizotwara hafi imiliyardi 2 n'imiliyoni amajana 4. Nibikorwa rero vyiteka dusaba yuko mwodushigikira nkuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yabikoze. Mu mpanuro yatanze kuri uyo musi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye abarundi kubumbatira amahoro n'umutekano, bakirinda indiane zasinzikaje igihugu zigatuma n'amabarabara yononekara, kandi bazi ko afise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu. Mwumvise amahera gusanura amabarabara bizotwara, ugasanga amabarabara nitwe twayisamburiye tuyaturiramwo amapine. None amahera yoguza intebe z'abanyeshure niyo turiko dusanuza ryabarabara, amahera yoguza umuti yokubatsa ibitaro niyo turiko dusanuza amabarabara. Nimwiyumvira izo ngunguru z'ikaburimbi mwumvise amatoni amajana, iyo kibi gitoro ntimwari guca mworohe. Mugaraba tugiye kugura dusanura ivyo twasambuye twebwe nyene, kandi twari dukeneye igitoro cyo gutera imbere. Mugabo cyari igihe mpora niyumvira iyo tuvuye nkiyumvira Burundi je ndakwa gukorora mu bosozi, ukiyumvira none gahuze aya mahoro twibereyemwo hari habuze iki ngo tuyabemwo kiriyagiye. Iyo twibera abarundi gutya imyaka 50 murazire tuba dutuza shaka murabunyere turiko turatoha ni muri amashantiye ari muri iki gihugu ingena ngana, kandi turiko turatoha ni mwibazi iyo tuba dufise tumaze imyaka 20 atamagume turimwo atangorane biba bimeze gute? Ivyo rero nivyo nkubitiyako nkumva ndababaye cyane gacavuga nti ntibigasubire. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yibukije indongozi ko zibwirizwa kubera abavyeyi abo zirongoye bose zigasukurira uwari we wese atankunzi. Ivyabaye byose ntimuze murondere n'abantu twebwe twitwa indongozi turi babi, nitwigishanye tubwirane igihugu icarico
indongozi igenda gutunganiriza bene gihugu. Maze iminsi ndiko ngenda mu ntara ugasanga buramatari niwe wa mbere ari mu basuma. Iyo ntara yotera imbere gute? Musitanteri niwe musuma wa mbere, bagize fraude ahubwo nawe ajamo. Iyo komine yotera imbere gute? Indongozi nitwe twica. Kubera iki? Nk'ubu mwisanze rero ingene abantu bazi uburongozi, umwe wese ashaka ko mfata ivy'igihugu nkamwihera. Hari n'abavuga ngo kubona ngo ari uwiwacu ngo nkaba ntararonka. Wibage ko tutakivukana ubuvukana n'abarundi bose. None ntimunyita se barundi. Ico rero naco ndagishitse ko ndababa. Urazi umuntu akubwira ngo uri papa, mugabo agaca akubwira ngo jewe ngo sindi umurundi, ngo ndi umuhutu, ngo ndi umututsi, ngo ndi umutwa. None se barundi bari se wande ko abarundi banyitse? Abarundi tubaza tuba abarundi, twemere ko turi umuryango umwe, hanyuma ibijya byose dufise n'ivyatwese. Uzango ariko ngo naka ngo twarize hamwe ngo muga nkubera akwiye kunyibuka. Ujya wundi we kutavuze ngo ndamwibuke ko mungana, kuko uri ndongozi ugatangura guhengama igihugu buhejeje kucica. None abantu bareka kugira inzigo gute ivy'igihugu babigize gwawe kandi bari bakurungitse kubitunganya? Ndongozi muri ngaha nikubitagasha. Kandi kibabaje abo barenganya imfuvyi n'abapfakazi n'abamugaye. Murumva ko indongozi zirenganya, zigira ibiturire, zinyonora, ziri mu batera ingorane. Nico ituma rero mwene iki igihe tuba turiko turakeburana. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yasavye abajejwe intwaro, abene gihugu hamwe rero n'abagendesha imiduga kubungabunga amabarabara kuko ngo ariyo buzima bw'igihugu. Akaba kandi yanasavye abajejwe bene izo nyubako kumenya gutunganya neza ibikorwa kugira ngo biranguke mu mwanya vyagenewe. Mwebwe mugendesha imodoka ni mwebwe ba mbere mwari mukwiye kubungabunga amabarabara. Aya mabarabara iyo hejeje kubaka ubuziho gusanura bitanguye. Aco ituma nagira nsaba abajejwe intwaro umwe wese n'utwara quartier akarabiwe hagize n'akanogo gatoyi kaza bakagasanura kataronona, kuko ibarabara ubonye akanogo gatoyi mu kwezi kumwe kibari kinogo kinini bagoma barereka. Hanyuma abagendesha imiduga nabo bakiga gutanga amakori. Noneho kugira fraude ngo sintanga ikori ry'imodoka, mugabo uzi yuko iryo kora ryo ryari gusanura iryo barabara. Imodoka ukayigura ari shasha igacera buno nyene kubera biba amabarabara mabi. Mugaragira mbwire n'abandi bose ibarabara nagira ndababwire nibwo buzima bw'igihugu, ni nk'imitsi atabarabara rihari kaba kabaye. Ibarabara nagira ndabereke neza ni soko ikomeye. Umuntu wese afise azi ko ibarabara rici wabo hajya yararose isoko ntiyabimenye. Uno munsi harima abaruguru ndababwira ahantu hambere byo kujya bizimbutse ni mu kumoso. Kubera iki bizimbutse? Hari imbuka kandi hari byo kujya byinshi, mugabaguzi ni bake. Kubera iki? Ibarabara rijayo ni ribi, iyo fuso izoja kurangurayo niho kwiheba. Iyo rero ibarabara riba ryari ryiza muba mubona ibintu binyaruka ngaha bikaba bizimbutse. Mugabo uno munsi urinza ashika mu kumoso kurangurayo ashikino bigugwa menshi. Nico gituma uronse ibarabara menya ko ari intabonwa ribungabunge. Murazoraba iyo uvuze uri nko mu Kanyosha ukavuga ngo shaka kuja kumutakura, utagwa kwiyumvira ibarabara uza gucamo. Bebashe nako shaka kuja mu Carama nza gucahe, ukarondera hose ugasanga amabarabara yarononekaye. Urazi igitoro ushika yunyoye kubera hajya ugenda urafreda usubira mu binogo. Igitoro niko kiba kiriko kiragenda, mugajya bakubwira ngo ajya amahera kiya gitoro warengejeko ngo yaterere twubake ibarabara ntushobora. Rero ibarabara mumenye akamaro karyo. Hashimira rero iki kigo ARB byerekana ko umwaka uza muzoba muhabona kurusha uno munsi, kandi n'abene gihugu bazaba bahabona kurusha uno munsi. Niko iterambere zoza riraza. Ikintu gusa nagomba kubakebura no kumenya gutunganya ibikorwa, kuko no gutunganya ibikorwa naco ni cigwa.
baza mumenye guhanahana ibikorwa. Umushikiranganje ariko arambwira ngo mwagize ngo imigwi 10 ngira no kubera nyene ibikoresho ari bike. Iyo biba byari byinshi twotunganije nk'imigwi nk'amajana 2 ku buryo mu ndwi imwe amabarabara yose abakoze. Yo mwabandi mwo bitunganyuko kandi burya mufise ishaka byoshoboka. Bamwe bakajaha abandi hajya ahere bigasigara gusa iziti kapita wahariya ni naka tumenye gutunganya ibikorwa. Nibaza ko na obuha iri ngaha urashaka kugira amashanti y'igihumbi rimwe muguza wumva va obuha ngo dufise abantu bakeyi. Abarundi ni bakeyi gatuze imiliyoni 10 zirenga. Uvuze uti iyi chantier ngira ndokrite umu architect no mu engineer n'abafundi bajeje ishanti bakayikora igacihera. Abandi bari kuriga. Uburundi twoduga mu mwanya mutoyi cyane. Mugashaka yuko azoheza ishantiye atagenda no kuriga. Tukaba turiko turahomba. N'ubu rero ndadabwiye byo gutunganya akazi. Ngira ngo no kubera agenda umusirikare. Hari ico bita articulation et répartition des missions. Ico utakizi kwideploya. Abarundi bose abafundi dufise n'umuyoro. Ucuvuga uti bijya barabara ya Mutakura turihaye imigwi 10. Iri rya Musaga imigwi 10. Ku munsi wa ntimorara muhahejeje. Sebarundi akaba kandi yaranatanze n'izindi impanuro zitari nke ku barundi bose zijanye no kwijukira ibikorwa kugira ngo bateze imbere igihugu cabo na rijya gifisi itunga ridasanzwe. Ku banyagisagara ca Bujumbura akaba yarangije abahanura gukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa bakirinda ubunebwe mu kuja hamwe mu makoperative y'iterambere. Iki gihugu kiratunze kubera ubukunzi bw'inda ntidushaka no gukora ngo kitugiteze imbere. Ubwo muvuga ngo noza gukora iki nosaga babiriye. Noza kugira ikinza gusaga babiriye. Twese tugaca twicara, tugaca twamadukeye. Kubera twase gukora ngo twosaga babiriye. Ngo ntabaye ministre, ngo ryabaye ministre abimarana. Ngo bagushize mu bufu. Umuntu bamuhaga poste ngo mbe ngo subiriye ngo hakuye iki ngaha. Ngo hakuye inzu ngo naje nzo hakura inzu. Ntituzopfa duteye imbere tumeze uko. Imana yaraturemeye itunga. Mwebwe murabanyagisagara. Tanganyika ni abande. Si y'Uburundi. Nko mwosigurira ingene isi yose izi yuko Tanganyika ari y'Uburundi gusa. Isi yose ni vyizi. Mugabo Tanganyika isangiwe n'ibihugu 4. Zambia, Tanzania, Uburundi na Kongo. Mugabo wose uze wumvirize ku isi yose uvuze Uburundi ngo murafise ikiyaga ciza cyane. Muguvuze Tanzania ntibavuga ngo murafise ikiyaga ciza cyane citwa Tanganyika. Eka numva iyo tunga dufise. Iyi Tanganyika yonyene yoshobora kuzana itunga rikomeye. Mugaduca dufata tukamanyagura umwe agacakrotiriwe ngo mwese kugira ngo muze bushe kuri Tanganyika ngo mubanza guci wanje. Hajya biba bipfuye. Tanganyika ni yatwese. Rijya ni itunga. Mugabo kubera ubukunzi bw'inda bashaka yuko iryo tunga riramira abantu bakeyi gusa. Nimugire rero ngo abatunzi muratunze. Uburundi bubavuze ko bukenye shaka ufise umuriyaridi urumworo. Zana ry'amahera tuyateze imbere twunguke vyinshi. Hari abafata bakaja kuyanyegeza mu mabanki ngo gutunga ufise ubwenge buke nibi. Urazi kugira nk'imiliyoni amajana ngaho kayabika muri banki. Uburi umugwiza bukene. Ntituzokwigira tuvuga ko duhiriwe mu Burundi kuko turi kwisi. Muga turi ku rugendo. Kajya kantu tubura niko tugiye kurondera. Mugabo duca twidodoba tugaca twicara. Jewe naragowe, turagowe. Aho ni Imana ikiguha rero. Aha mu gisagara muvuga ko ibintu bizimvye. Aha mwo kwigirira koperative y'abaguzi. Koperative y'abasumyi. Igacigira imigenderanire na koperative hari ya ruguru y'abimbuzi. Ndabwije ukuri ibyo kurya bizoca bibashikira bizimbutse. Kubera iki? Uriya wa ruguru azokunguka mugabo usange babishitsi wawe atazindi ntoki ziracako. Bisoca bizimbuka. Mugu no munsi abakomisiyonere 5 bari hagati y'umurimyi n'umusumyi. None mugomba bigende gute? Ubukene niho buva.
aha rero namwe mwoteka umutwe ngaha mugatunga aha mu gisagara birashoboka nimwe abamwibuka jenge na saa mu buyenzi bimbuye intore ndavuga mu buyenzi je barambwiye ngo bimbuye mu buyenzi ndukagiye kwirabira hariho nta muntu numwe ashobora kuronka ihera atarushe kiretse umusuma nawe ntazoja mu ijuru rero mwabe mubizi nimwe muzi ko amahera azokwizana mutarushe ntimuzopfa muyarose mugabo ukemera gucoka amahera uzoyafata rero naganda babwire ntimwicarire kwirigara ngo murindiriye amahera kandi ntuze widoga gurabuza amahera je nta mukozi ndabona yidoga hidoga ibinebwe iminsi yose ngo shaka amahera ngo nakawewe wasiganywa henekene iyo henekene we ntiwoyirondera nayo genda umubaza aho yaciye mugari umusuma ntuzumwigana ubu rero twatanga urugendo rw'iterambere kandi je ndabona ko habona nimuze twiyimbire zirya nzahabu twimbe nikere twimbe iyo petrole twimbe dufise ubutare bw'icuma bwinshi cyane ngaha mu Burundi nimwiyumvire n'ubu tuguma tuja gusuma ibati hanze ferabeto hanze tibe hanze muga dufise imisozi yuzuye ivyuma rero twoyihingura gute kandi turiko turaryana oya ntituze dusubire kandi Imana izodufasha kuko n'ubundi niyo yadufashije gushika ngaha. Mu gisata kijanye n'imigenderanire ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 mu kakaro 2022 mu ngoro yiwe kwa Ntare Rushatsi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarahaye umubonano intumwa y'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ajeje umugabane wa Afrika aho baganiriye ku bijanye n'imigenderanire myiza isanzwe hagati y'Ubushinwa n'u Burundi na cyane ku kuntu ico gihugu cagiye kirafata mu mugongo Burundi mu bitari bike nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Baganiriro ku migambi Ubushinwa n'u Burundi bariko barakorana urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Ruzibazi mu ntara ya Rumonge rugomba ruhere umuyaga nkuba kabugiye kuzoboneka hariho ibikorwa bigomba kuzotangura vyo gusubiramwo ikibuga c'indege ca Bujumbura hariho ibikorwa vyo kubaka iri barabara rya mbere RNE kugira ngo ntibibandanye ica ku kirimba kwa Ntare hari n'ibindi bikorwa vyinshi murabizi yuko hariho abashinwa babahinga baje kwigisha vyo kurima umuceri n'ibindi hariho n'amagara y'abantu n'indero n'ibindi Ubushinwa rero bukabavuze buti imigenderanire ni myiza ati kandi igihugu cy'u Burundi namwe mubandanya iyo mu manama atandukanye ku isi iyo hari ibintu vyiza vy'Ubushinwa nawe murabishigikira kandi mukatuvugira ico tukaba tugishima. Uwundi mushitsi yakiriwe na Sebarundi kuri uyo munsi n'umuserukizi mushasha w'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD aho baganiriye ku bijanye n'imigambi y'iterambere iyo banki iriko irarangura mu gihugu cacu c'u Burundi. Bavuganye ibijanye n'imigambi y'iterambere bakaba bakunda cyane hagati ya BAD n'u Burundi hariho ibikorwa biriko biraba ku bijanye no kubaka amabarabara hariho n'umugambi nawo nyene giye kuzotangura vuba wo kubaka ikivuko ca Bujumbura kandi ico kivuko naco nyene kikaba kijana n'indi migambi yo kubaka nk'amabarabara ari mu micungararo y'ico kivuko baremeye kandi kuzofasha mu kubaka ibarabara ry'indara y'impunzi rizova muri Tanzania rigaca mu Burundi kabandanya no muri Kongo uciye Uvira rigaherera Ikindu. Mu gitondo cyo ku munsi wa kane igenekerezo rya 14 mu kakaro 2022 naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye igitega ku mugwa mukuru wa politike yaragirishije inama inzego zitandukanye zo mu ntara zose babura amatari abajejwe inzego z'umutekano no kwivuna abansi ubutungane n'iperereza mu ntara zose z'igihugu. Muri iyo nama yabaye mu mwiherero Sebarundi akaba yasavye izo ndongozi kwamazumviriza abene gihugu zikitwararika gukemura ibibazo bitandukanye bazishikiriza nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana. Yari inama yari keragirishwa
inyabune yarifise iyindi ntumbero kandi bari basanzwe batumirwa sibo bari batumiwe mu munsi. Uyu munsi yagarukiye ku ntara, ni ukuvuga ko indongozi zo mu nyabune ku rwego rw'igihugu ntizari zirimo. Yashatse kugira ngo aganire n'abamara n'abenegihugu ku munsi, kuvuga abajejwe ubutungane, abajejwe intwaro, abajejwe igisirikare, igipolisi n'igendereza. Urumva rero yuko ari ukugira ngo barabe yuko imyidogo yogabanuka mu benegihugu, kuko nivyo igihugu kiratekanye mu mpande zose z'igihugu, mugabo hariho imyidogo cane cane aho indongozi zidatumbereza neza ibintu, aho usanga hagati y'abarongoye abandi cane cane bamwe badatahura yuko buramatari ari umuvyeyi w'intara, bigatuma usanga hari abibaza yuko batokora akazi neza. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu rero yariko arabaha impanuro ababwira ati nimugende ku kivi, mumenye yuko buramatari ari cariho c'umukuru w'igihugu mu ntara, mumenye kandi ko n'ibisata bitandukanye vyose bikorera mu ntara ari buramatari abirongoye, maze muvugane n'abenegihugu, ntimurindire yuko umukuru w'igihugu arenda kuvuga ngo atange intumbero hanyuma mwibaze igituma abenegihugu barinda gutelefona umukuru w'igihugu kandi mwebwe ariho muri. No kuvuga rero yabatumye ati nimugende mutunganiriza abenegihugu, ariko akabashima yuko nko mu gisata c'ubutungane uko amaze imisi atumbereza ibintu biboneka ko hariho akarusho karaboneka, mugabo akaba yifuza ko vyorushirizaho kugira ngo abenegihugu baje mu migambi yo kwiteza imbere, bakore ibikorwa, maze mu myaka itari myinshi igihugu c'u Burundi kizizwe igihugu kiriko kiratera imbere. Inyuma y'iyo nama, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye umurima wiwe w'igitegwa bita mule uri ku mutumba Matongo, komine Ndava, intara ya Mwaro. Uwo murima w'ico gitegwa mule gishasha hano mu gihugu cacu c'u Burundi ukaba uri ku mahegitari yaba 3, ukaba ugeze kwimbura. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaboneyeho akaryo ko gusaba abajejwe igisata c'uburimyi mu ntara zose z'u Burundi kuguma bagira ubushakashatsi mu bijanye no kurima kijambere, bisunze ihindagurika ry'ibihe no kumenya imbuto zo gutera hisunzwe isi ndimwa. Kwigenekerezo rya 15 mu kakaro 2022 mw'ishengero Plein Evangile Igitega, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaritavye ibirori vy'ihwaniro ry'amariba buri mwaka muri iryo shengero, nk'uko vyashikirijwe n'umuvugabutumwa Charles Nduwumukama arongoye iryo shengero mu Burundi. Mu nyigisho ziwe yatanze muri iryo koraniro, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko Uburundi ari ingabire idasanzwe ku Barundi, akabasaba rero kuyibungabunga. Uburundi ni igihugu kidasanzwe, ni ingabire idasanzwe ku Barundi. Ubwa mbere bwobwo iki gihugu cacu no kubanza ukimenya, cyane cyane ndakimenyeshe aba bashitsi batugendeye, nimwe bamubona ishusho y'igihugu cacu ni ishusho y'umutima. Iyo shusho y'umutima muravye neza aho ihagaze mu kibanza c'umutima muri Afrika. Murabona Uburundi kw'ishusho yabwo aho buhagaze, mpora ndabwihweza nkaraba ingene Uburundi buha amazi isi yose. Naganda abwire ko igihugu c'u Burundi ni umutima koko, kuko iyo wihweje umutima ukaraba ya mitsi y'amavene yo hejuru ku mutima, raba ibiyaga vyo mu buraruko, murabe neza uruzi Nile ruca ruva mu Burundi akaba ariho hari imbizi yabwo ikabandanya gushika mu Misiri ku kiyaga Mediterane. Uwo kuguruka amaso neza yoca ategera neza yuko Yezu yanyoye ku mazi y'I Burundi. Uyu mugabane wa Afrika
n'umugabane kuva kera narindi wari umugabane w'uburuhukiro w'ubuhungiro. Muribuka yuko na Burahimu ageze ibibazo yahungiye muri Afrika, inzara yamuteye, arava mu gihugu c'isezerano Imana yamusezeraniye ca Kanahani, araza ahungira muri Afrika be n'umugore wiwe, acanywa amazi y'i Burundi. Bisigura yuko Uburundi bwarakiriye Burahimu, bwakira Yakobo, bwakira Yezu, no kuvuga yuko Uburundi bwahezagiwe, kuko murabizi ko amazi ari ubuzima. Umunsi umwe narindi muri Amerika mu gisagara ca Los Angeles, hanyuma duharira n'abanyamerika ndababwira nti mwebwe muranywa amazi yacu, kuko igihugu cy'u Burundi nta mazi namwe ava inyuma y'igihugu yinjira mu Burundi, Imana yarahakingiye. Hanyuma amazi y'u Burundi ni amazi meza cyane, ugenda ukimba mu mwongo ugaca ugira Rusengo ugaca winywera. Hanyuma ayo mazi agaca atanga hose, nta mazi ava hanze, kugira ngo Imana yarakingiye amazi y'u Burundi aguma ari amazi meza anyobwa utarinze kuyahingura. Hanyuma natwe tugaca duhereza isi yose. Abanyamerika rero barahaririye bati sivyo, duca twugurura kuri Google turaba Uburundi, nca ndabereka uruzi rwitwa Rukuga ruva mu kiyaga Tanganyika rukavoma amazi rukayajana mu ruzi rwa Kongo. Ayo mazi Kongo rugaca ruyajana muri Ocean Atlantique, Ocean Atlantique nayo ifatanye na Ocean Pacifique. Nca ndabereka yuko ayo mazi Los Angeles yaronkako. Kuva uwo munsi abo banyamerika n'abagenzi banje baciye bemera yuko Uburundi ari heart of Africa, kubera n'umutima uvomera ayo mazi. Ni nka kujya kwa maraso avomera umubiri w'umuntu, Uburundi nabwo bugaca buvomera isi yose. Murumva yuko Uburundi ari igihugu cy'igitangaza Imana yagabiye abarundi. Ivyo ndazi ko hariho n'abarundi batabizi, kubera ivyo twaciyemwo tutari dufise umwanya wo kubona iyo ngabire. Erega Imana yikugabiye ntubibone irinumira. Imana haduhaye ingabire dutegeza kubibona kandi tukabinezererwa, gutyo niho icibandanye ihezagira. Uburundi igituma ari igihugu Imana yahezagiye, ndagenda mu bihugu bitari bike kera, muzosanga ibindi bihugu vyose byari bifise Imana nyinshi, ugasanga abasengiriya no muri Israel murabizi yuko hari Imana nyinshi za Bayali na za Shera. Mugabo mu Burundi kuva buremwa bwamye busenga Imana imwe rudende. Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi. Abarundi bamye bemera yuko Imana dusenga ariyo yaremye ijuru n'isi, ari yitanga inka n'ibibondo, ari yitanga ubuzima. Ni ijya Mana basogokuruza basenga niyo no munsi dusenga. Ico kintu ni gitangaza, kuko ahandi warasanga bafise agashushanyo basenga, muga mu Burundi ivyo ntivyigeze. Niki vyerekana, murazi ko umuvyeyi mu guhoza umwana yavuga ati ihorere mwana, Imana yakumpaye ico mpa tugahura. Urumva yarazi neza yuko Imana ntuyikorako. Iki kintu rero mucumbereza, nimwiyumvire umurundi kumva yuko Imana batayishushanya batayikorako, ati co mpa tugahura, nopfukama nkayisenga nkayisasira birenze. Uwo yari umumama wa kera gose, twebwe tutaranabaho, yarazi Imana. Ico ni gitangaza gikomeye cyane, kuko ahandi ndabona usanga hari ubwami bwishi, ugasanga bamwe basenga igishusho kiri hari abandi buye abandi iki. Aho hari kera, muga mu Burundi tugasenga Imana. Iyo ni impano abarundi barose. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu ari umuryango umwe, ni igihugu cyatoranijwe nka kujya ko kwa bene Israeli. Kuva kera narindi bavuga bati
Imana niyo ya mbere mu gihugu cyacu, Imana umwami uburundi. Twari dufise umwami umwe yitwa se Barundi, vyerekana yuko ari umuryango, abarundi n'umuryango Imana yitoranirije iwushira muri aka gahugu keza nita yuko ari umurima wa Edeni. Iyumvire rero gihugu twumva Imana imwe kakaba ari agahugu keza gutya, ugaca usanga na gahugu gashushanije neza Imana yo nyene yishushanirije. Nico gituma tunezerwa cyane kuko ubu twabishize no mu ibwirizwa shingiro yuko Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu Burundi. Nikiru gikomeye cyane. Mutima mweranda yaravugiye mu Barundi gushika babona ko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu. Ni impano idasanzwe. Uburundi ntimufate umunenegwe, ni impano kandi umuntu akugabiye ugafata umunenegwe ikintu akugabiye muca mwankana kuko umugaye. Imana ntishaka ko yaduhaye ingabire nk'iyi ngo duce tureka kunezererwa ingabire kugira ngo tukwiye kunezerwa tuyereke ko yaduhaye ingabire nyayo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati rero Uburundi ni igihugu cahezagiwe n'Imana, agasaba ushaka kubimenya gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe ikigabane c'8 akarongo k'indwi gushika ku k'10. Ushaka kumenya Burundi murabe mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 8 kuva ku murongo w'indwi. Igihugu ca Kanahani n'igihugu cy'u Burundi mwumva aho cyabitaniye birasa neza. Soma mwumvirize, kadusabe mutamashare ngaho abisomere hejuru twese tuvyumve kumwe. Ikigabane c'8 umurongo w'indwi gushaka ku10. Kuko uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu ciza, ni igihugu kirimwo imigezi, amariba n'amasoko byatobotse mu myonga no ku misozi. Mu Burundi ni mumbwira ahantu ushaka kugenda ibirometero 2 utabonye umwonga. Mu mwonga nta mbizi mubonayo. Mu bubande hariya hejuru amazi nimubona atemba. Hari ikinyama kirimo. Mwumvise abarundi fata yuko abarundi rero yatuzanye muri iki gihugu kimeze uko aho honyene hari ikinyama kirimo. Bandaye. Ni igihugu kibamwo ingano, sayiri, imizabibu, imisukoni ni mikomamanga. Ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubuki. Ni igihugu muzokenukiramwo ibyo kurya, ntimugire ico mubikeneramo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Muzokwama mu gahimbo mushimire uhoraho Imana yanyu y'igihugu ciza yabahaye. Jewe narapimye neza nta gitegwa na kimwe nabonye ku isi kitaba mu Burundi, ariko hari ibitegwa nabonye biri mu Burundi bitaba mu bindi bihugu. Igihe navuga igitegwa camire abantu ntibumva ibyo bari bazi ko igitegwa cyo nko muri Afrika yo mu burengero, muganga mu Burundi nasaze cimbuka kurusha ibindi bitegwa twari dufise birarusha ingano. Nararavye ndatera imizabibu, nobo uhajya muhiri wanje nabonye iri kwirasha. Usanga amapome arabaho neza no muhiri wanje narateye ariho kandi arama neza. Nuvuga ni igihugu kirimo indya z'ubwoko bwose, kandi mwarabonye dukwe amaboko mu mpuzu muca murabona koko kari igihugu c'agahimbo. Kuva tuvuka igihugu cy'u Burundi bacita igihugu c'amata n'ubuki. Ujya barindiriye yuko abamisiyonere baza kwigishiza abagibara mu Burundi, si Bibiliya yazanye iryo zina ngo Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Nimumbwire yo byavuga. Imana hajya yarabwiye abarundi bakera ba mbere iti ndagushize mu gihugu c'amata n'ubuki, bacayifata uko nyene. Twaguze twese kuvuga ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki, kandi nivyo. None ivyo vyaje gute? Uburundi vyagenze gute ho kuva kera na rindi turamukanya indamutso y'amahoro ngo nimugira amahoro, indamutso ya Yesu, indamutso ya bene Israeli, shalom. Ivyo si abamisiyonere baje kubitwigisha basaze mu Burundi kuva kera na rindi. Imisose ugira uvuga ijambo uvuga uti nimugira amahoro, wahura na mugenzi wawe gira amahoro, shalom.
Yezu none nawe ashikiriye harabigisha biwe yazutse yashitse hamwe bari bugaye inzugi akabashikaho yavuze ngo iki ngo nimugira amahoro humura mu gihugu cy'u Burundi humuro hashitse ubushitse mu gihugu cy'uburuhukiro. Uburundi ni igihugu kirimo ubutare bw'ubwoko bwose. Aha dufise ubutare kuva kera n'abazungu bataraza ntibasanze ducura amasuka ducura imihoro imbugita twebwe nyene nitwe twihingurira ubutare nuba bwari buriho kuva kera. Imiringa mu Burundi ntiyari ihari, umujumbu ntiwari uhari, byari bihari. Uno munsi byose niho biri, ndetse hariho n'ubutare twebwe Burundi bufise na Amerika idafise. Dufise uburyo butare bwitwa tererari, twebwe dufise ubwoko n'ibindi bihugu urondera ukabura. Irya vanadiyomo dufise nibaza kiri mu bihugu bingahe? Ni igihugu kirimwo vyose, igihugu kidasanzwe rero, ni ingabire ihambaye cyane. Nico gituma abarundi mutoshobora gufata minenegwe iki gihugu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yavuze ko abarundi bari mu rugendo bagana igihugu c'isezerano, ariko kugira ngo bagishikemwo babwirizwa kugumana n'Imana mu kurangura ishaka ryayo, ibizotuma banashobora gutsinda amageragezwa yaturuka hose. Ati abarundi nibakura amaboko mu mpuzu bagakora bagateza imbere igihugu cabo bari mu bumwe, ngo ntankeka ko ico gihugu c'isezerano bazogishikamwo. Iryo hwaniro ryatunganijwe n'ishengero Plein Evangile Igitega, rikaba ryari ryitabwe n'abakristo batari bake, harimwo mbere n'abashitsi mvamakungu bari baje bava mu bihugu bitandukanye byo kw'isi nko muri Korea y'Epfo na Amerika. Umwe muri abo bashitsi asanzwe arongoye ishiramwe ry'amashengero yo muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yagize ati: We have been praying for you. Tumaze igihe kirekire tubasengera nyakubahwa. But now we are covenanting praying. Ariko ubu rero twinjiye mu isezerano ntahava yo kubasengera ubudasiba. We have received an assignment from you today. Twaronse igikorwa tutazohagarika na rimwe. And we are committed to that assignment. Kandi ico gikorwa twahawe tuzogikora tugishitse. Just like God said in Isaiah 62, nkuko Imana ivuga muri Yesaya 62, that God will raise up watchmen over Jerusalem. Imana izohagurutsa abaraba canke abacunzi kuri Isirayeli, who will not rest night and day, abatazokwigera basinzira ijoro n'umurango, until he makes Jerusalem a praise. kugira ngo gushitsa aho Yerusalemu izoba ikibanza. We are living with that covenant today. Uno munsi rero dutwaye isezerano, twinjiye mu masezerano. We are going to share it among the networks. Tugiye gusangira n'abandi muri network dusanzwe dufise. We will pray and we will pray until Burundi becomes the light of this generation. Tuzosenga twongere dusenge gushikaho Burundi buzoba ita. The Lord truly gave us a word. Nivyo kuri Imana yaduhaye ijambo. I didn't know how we're going to deliver it. Imana yaduhaye ijambo ngabo sibona neza uburyo ngira ndabitange. I want to share this testimony with you that what you heard from the president today. Nagomba ndabashimira yuko ico mwumvanye Nyenicubahiro uno munsi. God has raised up. Imana yarashize hejuru. In this generation. Muri rino runganwe. The leader. Umwungere canke umuyobozi. That will fulfill. Azoshitsa. And release. Agashira hejuru akagaragaza. The destiny God has for Burundi. Akagaragaza kazoza keza k'igiciro Imana ifise ku Burundi. I want to confirm it to you. Nagomba ngo ndabiba confirme canke ndavyemeze. We were last month in Israel. Mu kwezi guheze twari muri Isirayeli. I was invited by the government. Yari yatumiwe n'amashinga amateka yo muri Isirayeli. I was invited to dedicate a statue. Nari nahamagaye kugira ngo nshireho statue canke nshireho urutonde. The statue of the Lion of the tribe of Judah. Urutonde witwa the Lion of Judah, intare y'umuryango wa Yuda. Right in Jerusalem. Hajya muri Yerusalemu. At the Mount of Olives. Aho bita umusozi wa Elayono. And the government officials were there.
abajejwe intwaro bose niho bari bari. After the dedication, maze kuvuga rero, a Chinese American, hari umushinwa w'umunyamerika, his name is Michael Yu. izina ryiwe yitwa Michael Yu. I've never met him before. Sinigeze mpura nawe bwa mbere. He was among the leaders, they were government leaders and business leaders. Ariko yari ari muri abo bategetsi nyene, yari muri abo bategetsi b'ico gihugu. He came to me, acaraza iwanje, and in our discussion, hanyuma turiko turaganira, that was last month, ivyo vyabaye mu kwezi guheze. I told him that God has laid on our hearts to come to Burundi. Ndamubwira yuko Imana yadushizemo kugira ngo tugendere Burundi. He was shocked. Aho nyene acarajugumira. He opened his phone. Aca yugurura telefone yiwe. He said, let me show you something. Ati reka ndakwereka ikintu kimwe. And he opened and he showed the picture of him and the president. Aca nyereka ifoto uwo mushinwa nyene ari kumwe na Nyenicubahiro mukuru w'igihugu He said, cyacu. God has laid in his heart. Imana rero yari yashize mutima, komera Imana amashi. Imana yari yashize mutima yacu To be part of those that God will use to help develop this nation. Imana yari yashize mu mitima yacu kugira ngo tube bamwe bazofasha iterambere ry'iki gihugu. And he showed a few of the projects that he's already doing here in Burundi. Abo bantu twahuye muri Israeli bashiye banyereka mu mushira cyanyereka ibikorwa bimwe bimwe bamaze kurangurira hano mu Burundi. As he was speaking, igihe rero yari karavuga, God spoke to my spirit. Imana iganira nanje mu mpemu yanje. You will meet the president of Burundi. Imana inganiriza ati uzohura na Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi. And you will confirm this message. Hanyuma uzokonfirma cyane uzokwemeza iyi message. Right there he texted somebody here and connected us to somebody here in Burundi. Hanyuma aca yandikira umuntu umwe ari hano mu Burundi kumbura ashobora kuba yegeranye na Nyenicubahiro. But we have already been scheduled to come here to meet Apostle. Ariko kandi twari twamaze gupanga uburyo turi buhure na n'umwongere wacu. The plan was after this conference I will meet with that person and say how can I give this message to the president. Nuko rero ndaguma niyumvira mbega none ni gute mvuye ngaha anye nzohura na Nyenicubahiro kugira ngo ndamuhereze ubwo butumwa. And God in his miracle and his mystery, ariko Imana mu butangaza bwayo, mu butangaza bukomeye bwayo, here we are and the president is here. Ni murabe namwe uno munsi turi ngaha na Nyenicubahiro ari muri konferanse. And when the president was speaking, igihe rero Nyenicubahiro yariko aravuga, he made a very clear parallel between the destiny of Israel and the destiny of Burundi. yagereranije neza cyane uburyo Israel yari imeze na kazoza ku Burundi, yabigereranije neza. And I was not surprised that the message for Burundi came in a government meeting in Jerusalem to speak the same thing here. Rero sinari nabonye uburyo isaje nakuye muri Isirayeli ishobora kuza ikaba no ngaha muri mu Burundi. And this is the word. Iyo message rero ni iyi. In every generation, mu runganwe ubwo ari bwo bwose, God has a promise for a nation. Imana ifise isezerano ku gihugu mu runganwe ubwo ari bwo bwose. And God will start preparing the people before the time. Rero Imana itangura gutegura abantu imbere y'uko biba. When the time comes, igihe rero kigeze, the vessel that God has prepared babandi byabikoresha Imana yatunganya will have the heart of David. bazoba bafise umutima wa Dawidi. Will totally surrender the nation to God. Bazoheza baduze igihugu bagihereza Imana. And will offer himself to God. Bazofata ico gihugu bagihereze Imana nishikanwa. Every nation that has happened, ivyo byose aho byabereye mu bindi bihugu, including Israel, harimo na Isirayeli, heaven opens over that nation. ijuru ryaruguruwe kuri ico gihugu. And God will begin to do a miracle of development. Imana itangura gukora ibitangaza by'iterambere muri ico gihugu. God will grant favor to that nation. Imana igirira ubuntu ico gihugu. Surprises from the north, the east and the west, people will begin to develop a desire to come and support that nation. Uravyibura mu buraruko, mu seruko, mu manuko no mu burengero, Imana itangura gushiraho ubuntu bwo kwiteza imbere no gutera imbere. As we are speaking now, God is awakening hearts like Michael Yu, and so many people God is going to be giving dreams and raising them to come and become part of building this nation. Nk'uko rero Imana yabikoze kuri Michael Yu, Imana ikirahagurutsa n'abandi bantu bazoza bagafasha iki gihugu kugira ngo gitere imbere. As Psalms 133 says,
The blessing begins from the top and flows to the bottom. ijambo ry'Imana rivuga yuko umugisha w'Imana uva hejuru ku mutwe ugashika no ku birenge hasi. Because His Excellency Mr. President kuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu has opened his heart to God. yaramaze kugururira Imana umutima wiwe. I want to say the truth to you. nagomba ndababwira ukuri kuvuye mu mutima. God has opened his heart to this nation. Imana yaruguruye umutima wa Nyenicubahiro kubw'iki gihugu. And the Lord spoke to me this morning. Imana yanganirije muri kino gitondo. He will visit you. Imana igiye kubagendera Nyenicubahiro. He will grant you wisdom. Imana igiye kubahereza ubwenge bw'ibwayo. He will give you strategies. izobahereza inkomezi. He will give you the blueprint. izobahereza n'uburyo cyangwa ubwenge bwo gukora ibintu. Because you have found favor with Him. Kubera wagiriwe ubuntu imbere yayo. And truly this nation will begin to fulfill His destiny. N'iby'ukuri igihugu kigiye kuzohezagirwa bibaciyeko. And I want to pray that over you. Nagomba rero gufata akanya kugira ngo ndabasengere nyakubahwa nsengere n'igihugu cy'u Burundi. Father, Data wa twese, thank you. turagushimiye. Father, you raise up kings and you put down kings. Niwe ushira abami hejuru kandi ubashira no hasi. You found David a man after your heart. Waronse wabonye Dawidi nk'umuntu afise umutima wifuza. And you took David and made him a general at war. Ufata Dawidi umugira intwazanga bikomeye. And you trained him with a hand of war. Waramwigishije intambara kurwana. And you taught him to be a shepherd. Waramwigishije kandi kuba umwungere. And you gave him a heart to depend on you. Kandi wamuhaye umutima wo kugira ngo agukurikire umutima wawe. After all the wars and divisions in Israel, hamwe indi ntambara zabaye muri Isirayeli, you raised up David. Wahagurukije Dawidi. And the Hebrew, they accepted him to be king. Muri Hebroni bamwemera kuba umwami. You made a covenant with David. Washyize isezerano hamwe na Dawidi mwami. You said, David, I will exalt the horns of your reign. Uravuga ngo nzokomeza inkomezi zawe amaboko yawe. I will bless you. Nzoguhezagira kukubera wahisemo kuntumira. So Father, I thank you. Nuko data ndagushimiye. You are not respected of man. Ndagushimiye yuko uri Imana ishiraho abami. But as your son, your servant, your shepherd for Burundi, our Excellency the President has chosen you. Tugushimiye yuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaguhisemwo. Father, turagushimiye data. The hour has come. Nuko isaha irageze mwami. That the season has come. Tugushimiye yuko igihe cyawe cyageze. That your light will shine on Burundi. Yuko umuco wawe ugira urasire Uburundi. Your favor will shine upon Burundi. Ubuntu bwawe bugira burasire Uburundi. Your blessings will come upon Burundi. Umugisha wawe uzorasira Uburundi. Father, you are opening doors no man can shut. Turagushimiye ko ugura imiryango atamana umuntu ashobora kugara. I'm truly out of this place. Turagushimiye yuko tuvuye muri kino kibanza. Because heaven has opened. Tugushimiye yuko ugura imiryango y'ijuru. Your glory will visit this place. Turagushimiye yuko ubwiza bwawe buri muri kino kibanza. You will turn the desolations to glory. Turagushimiye yuko uzojya kumanukana ubwiza bwawe muri kino gihugu. You will turn the poverty to riches. Tugushimiye yuko ugiye guhindura ubukene ukabugira ubutunzi. And Father, you do a quick work. Tugushimiye yuko ubikoze byihuse. Turahamagaje abubatsi. Turahamagaje abafasha. From the north, kugira bave iburaruko, from the east, from the west, I call you forth. Come from wherever you are. Answer the call of God. To build this nation. To make it what you have desired, Father. Honor your son. Who has honored you. Receive the glory, O God. Receive the honor, O God. I thank you for unity in this government. I thank you for unity in this cabinet. Father, I thank you for wisdom. I thank you for understanding. I thank you for knowledge. I thank you for divine counsel. I thank you for your anointing. I thank you for power from heaven.
turagushimira ku bushobozi buva mu I thank you ijuru for the fear of the Lord. turagushimira kugutinya Imana Father, receive the glory. nuko habwa icubahiro mwami Burundi is blessed. Uburundi burahezagiwe Burundi is prospering. Burundi buratera imbere Your greatness has come. ubwiterambere Your light has come. Your light has come. tugushimira ko ijwi itara ryawe rimuritse mwami Now Burundi arise and shine. Uburundi rero nibuhaguruke bukayangane Hands be strengthened to walk. kukubera Imana ikomeje inkomezi zanyu Let your hearts be strengthened to walk. reka imitima yanyu iterwe intege gukora Unite to walk. nimushyire hamwe mukore And the anointing of the Lord will carry you. amavuta y'Imana azoza So abaterure Burundi, you are blessed in the name of the Father, Uburundi burahezega mu izina rya in data the name of the Son, mu izina ry'umwana and the Holy Spirit. n'irya mpemu yera In Jesus' mu name. izina rya Yesu In Jesus' mu name. izina rya Yesu In Jesus' mu name. izina rya Yesu Amen. akaba ari no ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.